bavukanye dusangiye ukwemera, ijambo ry'Imana tugira ngo tuzirikane ni ryo ku munsi wa gatandatu w'indwi ya gatatu inyuma y'umunsi mukuru wa Pentekote. Kuri uwo munsi wa gatandatu Ekleziya yibuka umushahu utatiwe Bikira Mariya. Ijambo ry'Imana tugira ngo twumve ni ry'uwo munsi mukuru. Gisomwa ca mbere tukagisanga mu gitabo c'umuhanuzi Isaya gabane ca 61 kuva ku murongo w'9 gushika ku 11. Mu kibanza c'Izaburi dufise indirimbo dusanga mu gitabo ca mbere ca Samueli igabane ca 2 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 8. Inkuru nziza nayo tuyisanga kwa Luka kigabane ca 2 kuva ku murongo wa 41 gushika ku wa 51. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Isaya, abazobamukako bazomenyekana mu mahanga, n'uruvyaro rwanyu ruzomenyekana mu makungu. Abazorubona bose bazomenya yuko ari go ruvyaro rwahezagiwe n'Umukama. Nzonezerwa cane mu Mukama, umutima wanje uvugiriza impundu Imana yanje, kuko yanyambitse inyambaro y'urukiza, akanyoronsa umutima w'ubutungane, nk'uko umugeni aberwa n'urugori, kandi nk'uko umugeni ashaza n'utugenegene twiwe, nk'uko isi ibaduka ibimera n'indimo ikameza ivyayitewemo, uko niko Umukama azomeza ubutungane n'ishimwe imbere y'amakungu yose. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Imana iranezereza umutima wanje. Imana iranezereza umutima wanje. Umutima wanje uvugiriza impundu Umukama, amaso yanje ahanze Imana yanje, umunwa wanje uratwenga abansi banje, kuko nezerewe n'urukiza rwawe. Imana iranezereza umutima wanje. Icumu ry'ubutwari riravunika, mugabo ab'ububasha buke bikenyeje ubukomezi, abama bahimvye nibo basigaye baca ingero, abahora bashonje ntibagicumukura. Imana iranezereza umutima wanje. Umukama niwe yica kandi akaba ari we akiza, niwe ajana mu kuzimu akongera akaba ari we akurayo. Umukama niwe akenesha kandi niwe atungisha, niwe asubiza hasi kandi niwe atonesha. Imana iranezereza umutima wanje. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko tuyishikirizwa na Luka. Uko umwaka utashe, abavyeyi ba Yezu bahora baje Yerusalemu ku misi mikuru ya Pasika. Aho Yezu amara imyaka 12 adugana n'abavyeyi biwe Yerusalemu nkuko bama babigira ku misi mikuru ya Pasika. Imisi ya Pasika imaze guhera barataha. Umwana Yezu asigara Yerusalemu, nabo abavyeyi biwe batabizi. Bagira urugendo rw'umunsi wose bakeka ko ari kumwe nabo bazananye. Baraheza bamuronderera mu nshuti no mubo bazinanye ngo bamubure, basubira Yerusalemu kumuronderayo. Bamaze gatatu bamusanga mu gisengero yicaye mu bigisha hagati abumviriza yongera babaza. Abahamwumva bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ivyo yabishura ngo bamurenguke ko baratamarirwa. Nyina wiwe amubwira ati, mbega mwananje watugize ibiki? Urabona aho twahereye tukurondera twe na so turi mu maganya. Nawe arabishura ati, mwandonderera iki? Ntimwari muzi ko mbwirizwa kwama mu bikorwa vya data? Mugabo rero bo ntibategera ivyo ababwiye. Baraheza baramanuka basubira i Nazareti, akama bagamburukira. Nyina wiwe nawe agumiza kumushaha ayo majambo yose. Nyina wiwe nawe agumiza kumushaha ayo majambo yose. Bavukanye dusangiye ukwemera, iryo jambo ryo mu nkuru nziza yanditse Luka niryo rishingiye ko amasabamana y'uno munsi mukuru w'umushahu utatiwe Bikira Mariya. Niryo duhamagariwe kuzirikana. Nkako ayo majambo adutumirira kwegera no gutangarira uwo mushaha utacyoye wa Bikira Mariya, kugira ngo natwe tugire umutima ukenguruka kandi
wugurukiye Imana nka Bikira Mariya. Bavukanye, ukwambaza umushaha utatyoye wa Bikira Mariya si vya vuba muri ekleziya. Vyatanguye mu kinyejana c'17 hisungwa umushaha mweranda wa Yezu. Mbere ku munsi mukuru w'umushaha wa Yezu niho baca bibukamwo umushaha utatyoye wa Bikira Mariya. Wagiye ku munsi mukuru ukwawo mu kinyejana c'19. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 942 naho igihe habaye yubile y'imyaka 25 y'amabonekerwa y'Ifatima Portugali, niho Papa Pio w'12 yashikana isi yose ku mushaha utatyoye wa Bikira Mariya. Aho bavuganye twibuke ko n'igihugu cacu cashikanywe ku mushaha utatyoye wa Bikira Mariya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 961 twimirije kuronka intahe yo kwikukira. Abari barongoye Ekleziya Katolika ico gihe bashikanye Burundi kuri Bikira Mariya bari kumwe n'uwaturondereye intahe yo kwikukira umuganwa Rudoviko Rwagasore. None rero Bikira Mariya ko ariwe karoro k'abakurikiye Yezu Kristu kabamuhisemo nk'umukiza wabo, birakwiye ko abarundi b'abakristu birimbura. Mu gihe twimije guhimbaza imyaka 54 y'ukwikukira, turabiragi ry'uwo muvyeyi twoba twaragumije kuva igihe twamushikanira Uburundi bwacu. Mbega twaramenye kwakira neza ivyagiye birashikira igihugu, twabizirikana mu mutima nka Bikira Mariya kugira ngo tubikuremwo icigwa, canke usanga twagiye turatwagwa n'ibihuhusi vyose tugahindagurika uko ibintu bihinduka. Mariya nyina wa Yezu turazi ko yagize ibimuhimbara n'ibimubabaza nk'abandi bantu bose. Nk'igihe yagenda kuramutsa mwene wabo Elizabeti, yaragaragaje akanyamuneza kuko yatewe iteka n'umukama. Ariko ako kamwemwe k'ico gihe kakurikiwe kandi n'ububabare. Nk'igihe umutama Simo yabura ibiraba umwana Yezu, canke igihe Yezu asigaye Yerusalemu afise imyaka 12 bakamara imisi 3 bamurondera nk'uko tuvyumvise mu nkuru nziza. Hanyuma nda cane igihe Yezu Kristu atanguye igihe cyo kubabara gushika Bikira Mariya amufuwe mu ruhafu. Muri ayo magogwa yose Bikira Mariya ntiyigeze atirimuka, umushaha wiwe ntiwigeze ucyozwa n'igicumuro. Yasamwe atagicumuro kandi agumana ubutore kuko yamye yuzuye inema. Nico gituma abantu bose bazomwita muhigwe. Ego cane, ubuhigwe n'akanyamuneza nivyo ntango n'iherezo kuri Bikira Mariya. Kuva akibugwa n'abahanuzi gushika yimikwe, gushika yambika urugori rw'ubwamikazi. Hari amajambo mu gisomwa ca mbere ngo nzonezerwa cane mu mukama, umutima wanje uvugiriza impundu Imana yanje, kuko yanyambitse inyambaro y'urukiza akanyorosha umutamana w'ubutungane. Ayo majambo y'umuhanuzi Yesaya bavukanyi kare yitirirwa Isirayeli, igihugu catowe n'Imana. Ariko ubu arashobora kwitirirwa Bikira Mariya nk'uko ashobora kwitirirwa Ekleziya ariyo Isirayeli nshasha, kuko Bikira Mariya niwe gashusho k'Ekleziya. Uko kunezerwa no kuvuza impundu rero tubisangiye nawe, kandi tuzobisangira no mu bwami bw'ijuru mu gihe twoba tugira uko dushobora kose ngo tugire umutima uciye bugufi kandi ucyoroye nk'uwiwe. Nkako aho niho tuzoba tubaye abana biwe bukuri. Mushaha wa Mariya wabaye kandi wasamwe atagicumuro, dusabire. Amen.